n'ikiringo kikabaherana kubera kubura igitoro. Aho mutanga n'akarorero hari ishyirahamwe ryahawe kubaka ibarabara ryakenze mu Maramvya, ibikorwa byahagaze kubera ngo babuze igitoro. Mbega ayo mashyirahamwe aba ariko arakora ibikorwa by'iterambere nk'ivyo muyafashe iki kugira ashobore kuronka igitoro? Tuzobibaza ko naha hariho natwe hariho twahagaritse kubera kubura igitoro. Ikibazo ca kabiri, mwarihaye intumbero yo kurwanya igiturire mu gihugu. Mbega urwo rugamba mwaruhaye ikiringo kingana gute? Ko tuguma tubona ahubwo kigenda kirahindura amasura ugasanga kiriko kirarika ukundi kuntu. Yo kurwanya igiturire utari ikiringo gushika isi ivuye gushikuza uhagaze ku isi no mu bihugu byose byo biteye imbere bagwanya igiturire, ariko usoma umuntu usanga agacomoye ivyo kurwanya igiturire nta mwanya bigira, bigumaho nirakujyana no gucumura ntivyamaho. Mbona ko abantu baje kwirega bagenda imbere kwa pastor bose bako amaboko bazaje bagiye kuvuka amababa, ariko ntibabe ko rasaba ikigongo kuvyo bakoze. N'igiturire rero kizokoma kiriho ivo kugumugwana naco nta kiringo novuga rero cy'urwanya igiturire.